iravuga. Bibiliya iravuga. By'ukuri Bibiliya iravuga. Ugira ukurikirana ikiganiro Bibiliya iravuga, ikiganiro kikungura ubwenge bwo gutahura icyo Imana igomba ku bantu yaremye. Iki kiganiro mugitegurirwa na radiyo Ubutumwa bw'Amahoro, samirana mu gisagara cy'i Bujumbura no mu gihugu hagati. Kaze muri iki kiganiro Bibiliya iravuga, uyumvire icyo Imana ikugomba ko. Mukunzi w'inyigisho z'ijambo ry'Imana mu kiganiro Bibiliya iravuga, ndaguhaye kaze mu kiganiro cy'umunsi watunganirijwe nanje Salvatore Niyonizigiye mu buryo bw'ubuhinga. Dushikirizwa inyigisho na Pasiteri Horicubonye Donatien, umwe mu bapasiteri b'ishengero rya Pentecote ry'Ubujumbura, aho yariko arasangira ijambo ry'Imana n'ishengero rya Pentecote ry'Ubujumbura. Tukaba tuguhaye kaze gukurikira inyigisho zo guhinduka neza umuntu ahinduwe na Yesu. Ndabaramukije mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Hama ndashima Imana yanzigamye. Amazina yanje nitwa Horicubonye Donatien. Ni izina ntakunze, ndi umwana nakuze ndaryanka, nkura ntarikunda, nkibaza rero igituma abavyeyi banyise iryo zina bikambabaza. Ngerageza kurihindura niga mu wa gatandatu biranka, ndabisaba umwigisha arabigerageza biranka, ariko Imana yagomba ko nzohagarara hano nitwa irinyene Yesu nashimwe. Haleluya. Kuko Bibiliya ivuga ngo mwijuru bazoduha iki? Ayandi mazina. Yesu nashimwe. Nawe ndakwifurije uzorihabwe. Haleluya. Kuko nanje nditeze ko nzorihabwa. Yesu nashimwe. Tugiye rero gusangira ijambo ry'Imana tudatevye. Tuzingure Bibiliya zacu hariya mucete Paulo yandikiye Abaroma. Icete Paulo yandikiye Abaroma igice c'12 turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Icete Paulo yandikiye Abaroma igice c'12 umurongo wa mbere no wa kabiri. Turaza gusoma mu bitabo bishika 4 gusa duce twegeranya. Nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bimaze bizima vyera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke gose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba, nivyo vyiza bishimwa bitunganye gose. Tuzingurure mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo igice ca 21 kuri ya murongo wa 42. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo igice ca 21 umurongo wa 42. Yesu arababaza ati ntaho murasoma mu byanditswe ngo ibuye abubatsi bagaye niryo ryahindutse irigumye imfuruka? Ibyo byavuye kuhoraho kandi n'igitangaza mu maso yacu. Nico gitumye mbabwira yuko ubwami bw'Imana buzobwakwa bugahabwa ihanga ryama imbuto zabwo, ariko uzogwa kuri iryo buye azovunagurika, ariko rizogwako rizomuvungura. Imana ishimwe. Yesu nashimwe. Aha tubonamo amajambo abiri wombaza igituma mvuze Imana ishimwe. Sinabivugiye irivuga ngo uzogwa kuri iryo buye azovunagurika, oya, mbivugiye inyuma y'akaburungu n'agakwavuga ngo ariko rizogwako rizomuvungura. Yesu nashimwe. Haleluya. N'aya majambo y'Imana tugiye gusangira. Iki cete Paulo yanditse acandikira ishengero ryari Roma, bigaragara yerekana yuko ari bene data, atari bene data mu buryo bw'umubiri, atari bamwe tuvukana kuri ba data na ba mama. Ego meraho yavuze ngo muntahirize, nyina wiwe ni nka mama, ariko hano yerekana data mu rudome rukuru rwerekana data wa twese wo mwijuru, wa wundi umwe twizeye, wa wundi dukorera, wa wundi twamenye. Paulo rero yandikira aya mashengero yari hariya, ayandikira ikicete. Bari bene data bamenye Imana, bari bene data bazi gukorera Imana, bari bene data bari barihanye, barizera, bizera Kristo, bamenye Imana y'ukuri, ndetse bagera ku rugezo rwo gukorera Imana. Bamwe barabaririmbyi,
abandi bari abarongozi b'ishengero, abandi bari abavugabutumwa, abandi bari mu bikorwa bitandukanye mu ishengero ry'Imana. Rero Pawulo acarabandikira ababwira iby'ubugingo bushasha byari bigoye gutahura, kandi ari abantu bamenye Imana, akababwira iby'ubugingo bushasha. Sinibaza rero ko byokoroha kuzana ubundi butumwa ubwira abantu bari mu Mana, ukababwira ibintu byo guhinduka, ukababwira ibintu byo kugira umutima musha, bati twebwe twarizeye, twebwe turaririmba, wowe uracyatubwira ibyo kandi tugeze kure, wowe uracyatubwira ibyo gutungana rwose kandi twiteze inzamba. Nk'ejo twamye dusenga tuvuga tuti Yesu ni wazuntware, saa 6 untware, saa 8 untware, saa 9 untware, saa 10 untware. Ndibaza yuko umuntu wese yamenye Imana, akijijwe, arondera Imana, uwo mutwara arawufise, iryo banga ararifise ryo kuvuga ngo Mana niwaza sinze nsikare nze dugane nabera ku mugwa wawe wera. Haleluya, Yesu ashimwe. Ariko Pawulo arababwira ati nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo musubire mutange imibiri yanyu, naho mwari mwarayitanze, naho mwari mwarizeye, naho mwari mwarakijijwe, subira mutange imibiri yanyu ibi bimazi bihimbara Imana. Haleluya. Bangahe bifuza gusubira gutanga imibiri yabo? Bangahe bifuza gusubira kugira umutima musha? Ibyo nanjye ndabyifuza. Naho uru rugendo twarutanguye, naho twarumenye, naho twamenye urubanza Imana izoca, naho twamenye agakiza kariko, naho twamenye ingero abanyabyaha bazogererwa, naho twamenye ingero abera bazohabwa mu gisagara cyo mu ijuru Yesu aje kudutora. Ijambo niri nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange, dusubire dutange. Abaririmbyi basubire batange, abasenzi basubire batange. Aha ubiravye, reka nkwereke abo bantu Pawulo yari afise, yariko arabwira aya majambo muri kicete nyene Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 16. Uraza kubona aba bantu ibanga bari bafise mu Mana, bari abantu b'indani badwebereye neza. Pawulo anezererwa avuga ati Yesu niwaza na rya shengero ry'Iroma hariya aye, babandi bangirira neza, bamwe bakora ibikorwa byiza, nabo nyene tuze duhurire ku bicu. Igice cya 16 umurongo wa 3 havuga ngo muntahirize Purusikira nakwira abakoranye nanje muri Kristo Yesu. None mwumva abantu batari abakozi b'Imana, abantu mu batari baravuze ubutumwa, abantu bari barageze kure. Usomye rero ukamanuka aha uzobonamo n'abandi bakoze ibyabo, baratanga ibikorwa byabo, baratanga amashikanwa, baratanga imperezwa, bararirimbira Imana. Aravugamwe n'abandi baciye mu mageragezwa akomeye, ariko barihangana, ntibata umusaraba, ntibagira isoni zawo, babihagararamo neza, bahesha Imana icubahiro. Aho Pawulo avuga ngo nawe nyene murabantahiriza. Haleluya, amen. Murabantahiriza. Ku murongo w'10 nihavuga ngo muntahiriza Apele yagejejwe akarama muri Kristo, muntahirize abo kwa Aristoburo. Haleluya, amen. Ega Imana iradutasha burya, Yesu akadutasha. Humura bana jewe ndiko ndaza, humura bana jewe ndiko ndaza, ibibazo mugira ntimuzongera kubigira. Humura bana jewe ndiko ndaza. Turemesha akatubwira ati aho muri ndahazi, ndazi ko mukiri mu ntambara, ndazi ko mukigwana n'ibyaha, ndazi ko mukigwana na kameremere. Niyo mpamvu inkomezi zihari zo kubakunesha kugira ngo muhagarare mu gihe nk'iki. Imana yacu nishimwe.
aba rero kuva ku murongo wa 3 kugera ku murongo wa 16 adondagura abo bantu rero bari mu ishengero. Abo bantu rero barashobora kuba twebwe hano, na twebwe rero twarakoreye Imana, shengero mwarakoreye Imana, abari hariya hanze n'abari mu ishengero, abakozi barakoreye Imana. Nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana, mutanga imibiri yanyu ibi bimaze ibyiza bihimbara Imana, niko kuyikorera. Kandi kwajewe nawe we muririmbyi, nawe umusenzi, nawe muririmbyi, ndarongora na korari injya ziri ku meza uzikora umurongozi waca wiruka. Kajo sinabitanguye mbaye umurongozi n'igihe nari umuririmbyi, baracumba ubugari hajya mu mahana biba bigoye, bakabucumba nyene hajya uriko buratumuka umwose. Hane nk'ubu nosanga Imana nayo yahejeje kugira apere, byoca bigenda gute? Haca niruka muri korari. Nivyo warakoze kandi urakora, warasubira urakora, ariko ibanganiri subira utange umubiri wawe n'umutima wawe birushiriza kwagera Imana neza. Subira utange kuko uracyari mu rugamba. Subira utange kuko uracyakeneye guhinduka. Subira utange kuko uracyakeneye gutunganywa rwose. Subira utange kuko ibyanduza ni byinshi. Subira utange. Mureke dusubire dutange imibiri yacu, turengane ibya Kristo bya mbere, turengane za nyigisho, ariko tugere ku gutunganywa rwose. Yesu azotwara abatunganijwe rwose, azotwara abahindutse rwose, abafise umutima musha, bamwiteze neza, babiteguye neza. Igihugu tuzojamwo igihugu c'abera, nta cyanuye kizogerayo. Hazojayo abavuga ukuri mu mutima, hazojayo abegejejwe n'amaraso neza, bameze neza. Jya muri imbya 91 c'Imana, reka nsubire nguhungireko. Amen. Nsubire negereze kubw'imbabazi zawe, reka nsubire ninjire neza, unyamarara igitandara mbemwo, unyamarara nshikemwo neza, sinzungazungishwa n'imipfunda, ariko amaraso yawe asubire kungirira neza. Rero ijambo ry'Imana hana cavuga ngo iki? Nimushushanye n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke rwose mugize imitima misha. Ijambo mfise niri namaze kurivuga, nuguhinduka rwose, umuntu agasubira agatanga umubiri wiwe n'imwemu yiwe n'ubugingo, akagira umutima musha, agaca yitega inzamba ameze neza. None ivyo bishoboka gute? None ivyo bibaho gute? Erega Yesu niyo dutwara tumeze kwa kundi mu mutima. Yesu niyo dutwara tumeze kuryo. Twavuye mu isi kujya nyene tugatuza tukigumiraho. Twumva ijambo ry'Imana uko nyene bikamera uko nyene. Oya, twasomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, twabonye amajambo y'Imana n'amajambo yavuzwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Aravuga ngo hariho ibuye rigumye imfuruka, iryo buye abubatsi bararigaye, ariko nenge ryahindutse rigumye imfuruka. Yesu nashimwe. Acavuga ngo iryo buye birashoboka yuko umuntu arigwa akagatsitara, ahama ngo uwo muntu aravunagurika, ariko ngo hariho uwundi muntu rishobora kugwako ryonyene rikamugwako, riyejeje kumugwako, iryo buye ntirimusiga uko nyene, ribwirizwa kumusigira iharama. Yesu nashimwe. Ribwirizwa kumusiga kw'ikimenyetso ryonyene, rikamusiga kw'ikintu, agasigara afise ikindi kimenyetso, agasigara yarahindutse. Twasomye ngo rizogirane, rizomuvungura. Ibintu byo kuvunguka mwumva ibyo bintu bitagoye. Ibintu byo kuvunguka umuntu akavunguka, si nyama zivako. Umushatsi niwe bavuga ngo uravunguka, ariko si umushatsi uvunguka, ntucubyitiranya. Rivungura ibintu biri muri wewe, byakuganje, byagendanye nawe, byabaye nk'urutare, bikaba muri wewe. Abantu byabananiye, abagenzi byabananiye, burya hari ingeso zananiye inkoni z'abavyeyi, zinanira n'igipolisi.
kuko igisuma kirashobora kuvaho kimaze imyaka 20 bagiciriye kigaca gisika ciba iribuye muhuye neza mugahura rirakuvungura neza ukavungu kugahinduka abantu bati none uyu muntu byagenze gute ko twari tumuzi byagenze gute ko twamubona bimeze gute ega hajya nta muntu n'umwe adakunda umuntu yahindutse nk'umukozi wo muntu tuvuga ngo urafise ubukijijwe ngo arahari ngo uzondonderere ntuzi umukizwa mwiza ngo umuzane ngo nufuma ndamuhemba amahera menshi n'ukuri ariko umuntu arashobora kubivuga akifuza uwahindutse nawe atarahinduka abahungu bo bagiye koresha bavuga ngo ariko ngo mana ngo uzo nk'umukobwa ngo mwiza ngo akijijwe ngo mana abakobwa nabo ngo mana ngo ndafukamye ngo nayo amarira ngo yabone ngo nukuri ngo mana ngo uzungirire neza kandi bariho Yesu nashimwe Yesu ashimwe n'Imana icyubahiro hacyariho amasigarira hacyariho abantu b'Imana hacyariho abakijijwe cyo gituma dukoranya gutya twumva ubutumwa bwiza turindira isezerano none aho Kristo yarabambiwe ubusa amaraso yiwe yarapfuye ubusa ikimadisho bacaratangiye ubusa bakobwa abahungu barahari humura namwebwe abahungu abakobwa barahari humura urashobora guhura naryo kandi bikakugirira neza umugisha w'Imana ukawubona umuhezagira ukawubona n'ibintu ukabibona ariko ku munota wa nyuma rigaca rigaragara ati ujya mugabo naho twamaranye iki gihe cyose ega we ntiwigeze uvunguka emwe wimere nka rya buye ryo mu mazi ryiberayo ntiryumva amazi buye rifise ubugingo abubatsi bararikengereye subira utange rero umubiri wawe n'umutima wawe abihindura bigibe bisha bisubira kuvungurwa na Kristo turashobora kuza igihe kimwe tugatungana neza bikamera neza abantu bagatungana neza bakaba beza ugakizwa neza mugabo ngo mwijoro basinziriye umwansi agacaza none kubera ko umutima ukwiye kubamusha Yesu yavuze ngo ibibi biva indani mu muntu mu mutima n'ubusambanyi buri n'ibyifuzo biri n'intege nke zibi niho amajambo mabi aba niho inziga iba niho kudaharira biba niho kandi n'Imana ishaka niho Yesu ashaka niho mwemu yeragerera niho ubugingo bududubiriza biriya kivuga ngo rinda umutima wawe kurusha uko warinda ikindi cyose kuko ariho ubugingo bududubiriza kandi bibiri kivuga ngo mwana wanje nk'umutima wawe muri ibyo cyaravuga ngo mwami umutima wanje uri intebe yawe aho uzokwama uvyagiye ubugabo wiganzire haleluya haleluya itanguriro igitabo cy'itanguriro nongira sezerere itanguriro muri iki gice cya 28 niribuye tugomba dusenge ariko uyu munsi turisubira rikuvungura rikugira umuntu umusha umubiri wawe utangwe ubugingo bwawe butangwe 28 igice cya 28 umurongo w'10 havuga ngo Yakobo arota icuririzo Yakobo ava i Berisheba agenda atumbereye i Harani ashika ahantu araharara kuko izuba ryari ricokeye yabiribuye mu mabuye yaho aragisegura aryama aho hantu arasinzira
ararota abona icuririzo gishinzwe hasi, umutwe wacu ugashika mu ijuru, abona abamarayika b'Imana bakidukako bakimanukako, kandi Uhoraho yarahagaze hejuru yacu. Aramubarira ati, nduhoraho Imana ya Aburahamu sogokuru, Imana ya Isaka, iki gihugu ujyanywemo nzokiguha mwene urubyaro rwawe, kandi urubyaro rwawe ruzongana n'umukungugu wo hasi, ruzogasara uburengerazuba iburasirazuba n'iburaruko n'ibumanuko. Kandi muri wewe no mu rubyaro rwawe niho imiryango yose yo mu isi izoherwa umugisha. Kandi araba ndi kumwe nawe, nzokuzigamira aho uzoja hose, kandi nzokugarukana muri iki gihugu, kuko nazokureka ntarakora ibyo nkubariye. Yakobo arikangura aravuga ati, nukuri Uhoraho ari aha hantu, nanjye sinari ndabizi. Aratinya aravuga ati, erega aha hantu hateye ubwoba, ataha n'inzu y'Imana si ikindi, aha niho rembo ry'ijuru. Yakobo azinduka kare mu gatondo, yabira ryabuye yiseguye, ararishinga ngo ribe inkingi, arisukako amavuta ya elayo. Imana nishimwe, haleluya. Yakobo rero ari mu bibazo, afise ingorane, afise intambara, afise amaganya, ahejeje kwiba umugisha, agiye atwaye n'ubusamuragwa, amaze gukora ibyaha. Ntibikenerwa ko twambara inshato z'intama ngo Imana iduhe umugisha cyangwa iduhe amasezerano. Ntibikenerwa ko twiyoberanya, ahubwo bisaba ko dutumbera neza Yesu nashimwe, ko hari ibyo Imana yatubuzeko. Nyina na se baje inama bati, hunga uje kwa sokuru wawe no kwa nyokorome, hamubeyo, ibisigaye uzogaruka. Mwene wanyu Esawu bibe birahera. Yakobo rero araho, yari yaramenye Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, arasenga, araryama, atora ibuye arisegura, agiseguye arasinzira, asinziriye ntiyarazi ko yiseguye ryabuye ari ryo Yesu Kristo. Yesu nashimwe, haleluya. Hari ibuye tugiseguye ibintu bigenda neza, hari ibuye tugiseguye ibyacu bitungana bikamera neza, tukabona ibyo mu ijuru neza. Iryo ni rya rindi nakubwira uwarishikiriye rimuvungura, ritamusiga ukwari, ariko rimusigira ubugingo budashira. Imana nishimwe. Aragisegura, araryama, arasinzira. None ko musenga, hari umuntu arisegura ibuye wundi yaronse icuririzo gishika mu ijuru muri iyi myaka? None iryo buye wewe wibaza ngo ryari iki? Acarisugako amavuta. Kristo bisigura ngo wasizwe n'Imana, haleluya. Yesu nashimwe. Imana ikiraza iravuga ngo, ewe Yakobo, nzokugirira neza, nzoguha umugisha, urubyaro rwawe nzoruhezagira, kandi imiryango yose nayo nyene izogirirwa neza. Haleluya. Ico gituma natwe Imana itugirira neza, ikaduha umugisha. Yakobo ari aho nyene, shavuga ati, aha hantu inzu y'Imana, niho irembo riri. Duha Imana icubahiro. Mw'ijuru barandika, akaca buti, icuririzo ndakibonye, ariko Imana iramureka. Ico gihe ntiyari bwavunguke, agera hirya bya bindi amaze kubironka, ari mu nzira aryamye, araye ku musozi, arajabutsa. Imana iti, ndaje ngenda kubwira rero ko utaravunguka, tugira twihurire kuri uyu munsi. Umugisha naraguhaye, narakuzigamye, kandi uragiye mu gihugu nakwemereye, ugiye gusanga Esawu mwene wanyu, ariko tugomba tubiganire neza. Tubisubira tuganire neza iby'ubugingo, abantu batanga imibiri yabo neza, ubugingo baburonke, batanga imitima yabo ibe misha. Haleluya, amen. Ezekiel aracarandika ngo, nuko nzobakuramo imitima ikomane nk'amabuye, mbareme mu mutima musha, mbashiramo impwemu yanje nsha, nzobagendeshereza mu byagezwe byanje, bizoba muri bo, bazoshitsa ibyo ngomba, bazoba n'abakozi banje, batanga ibimazi vyemegwa mw'ijuru imbere ya Data. Haleluya. Ikintu cananiranye rigishitseko mu muntu rirakivungura. Niki nikiveko, nibyo byari byarakunaniye mugabo nibiveko.
nibive ko nibigende kugira ngo umuntu w'Imana uzoje mu ijuru. Nuko bene data ndabanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bimaze ivyera bizima bihimbara Imana no kwikorera kwanyu kogira ikimazi muhinduke rwose mugira imitima misha. Yakobo marayika ngo mpezagira nyemerera avuga ngo ya hajya witwa ngo iki, hajya mu mutima witwa ngo iki. Ibyo tutazi umutima urabizi, iby'ijuru ryocira urubanza umutima urabizi. Turaguhaye kaze kuri Yesu n'aya majambo y'Imana. Yine agomba ubugingo, yine agomba Imana isubira kumugira musha ikamuha umutima mushasha. Ninde agomba guhinduka ukundi? Inkomezi zirahari, mpemu yaratanzwe, agakiza karatanzwe. Shuri rizo c'Imana. Usenge Imana. Mana data wa twese, turagushimiye kuri Imana yacu kandi kuri Imana ikomeye. Abantu bawe barakijijwe, baragukoreye, baragendanye nawe, ariko baciye mu nzira z'ubukiru. Hariho ibizimyamuriro byahuye nabo, nico gituma iriganuka ricuwe rivuga ngo abantu bongere, haleluya, batange imibiri yabo ibi bimaze ivyera bizima, niho kuyikorera kwabo kogira ikimazi. Haleluya. Uragomba ko abagukorera babikimazi cera kizima gishimisha Imana. Uragomba ko abantu mugendana bababera, uragomba ko abantu mugendana batungana, uragomba ko abantu mugendana bagororoka. Haleluya. None rero muri aya masaha y'iki gitondo turagomba ngo imbabazi zawe zimanuke kuri aba bantu bemeye guca bugufi, kuri aba bantu bemeye kwitanga nk'ikimazi, barishikanye nk'imperezwa, baragomba kugukorera bejejwe, baragomba kugendana nawe bejejwe. Manuka, imbabazi z'Imana nizimanuke. Ongera wibuke igikorwa bakoze i Gologota. Harira aba bantu bawe Mwami. Haleluya. Ongera uharire aba bantu bawe, ongera uharire abakwemeye, ongera weze, ongera uvugutira abantu bawe inkamba zibavemwo, ongera wemere abantu bemeye guca bugufi. Imana, turagushimiye kuri Imana nziza, turagushimiye ko watanze mpemu yera kugira ngo agende aributsa abakozi, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mpemu azobigisha, mpemu azobarongora, mpemu azobakomeza, mpemu azemeza abantu iby'icaha n'ivy'ukugororoka n'ivy'amateka. Nico gituma iyo umukozi w'Imana ahagaze ubushobozi bw'Imana bumanuka, mpemu akemeza abantu. Mana urakoze, vugana n'aba bantu bose baciye bugufi. Uri Imana nzima, uri Imana yadukunze, uri Imana yaduhaye umucunguzi Yesu Kristo, uri Imana yatanze mpemu yera kugira ngo adufashe aturongore muri iyi minsi y'iherezo. Turagushimiye ko abantu bawe bahariye, turagushimiye ko abantu bawe bemeye guca bugufi. Tubasengeye gutyo mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Mukunzi wahisemwo kubana natwe muri iki kiganiro Bibiliya iravuga, turagushimiye. Ukaba ufise ikibazo canke wifuza kutwunganira, duhamagare kuri 22 21 52 55 mu masaha y'akazi, canke kuri ngendanwa 76 ubusa 61 ubusa canke 76 ubusa 69 ubusa. Mani guhezagira.